wavuze ko baguprofise abagiye batandukanye nta muntu wemeye n'umwe yuko ashobora kuguprofita muri za ntege zawe nke agashika kuco yifuza kugira ngo ashobore kugushikana aho hantu ibyo sino bihakana byarabaye sinenda bihakane kubera iki byarabaye gusa byarabaye muri uwo mwanya bibaye nari cyane hamwe ndiyumvira none burya ni nabahuku zorangirira nibyo ngomba gushika ko nta nibyo nzoshikako ibyo byawe ndi wari kuravuga mwe byari dana turabiza bigeme benshi baraprofitwa ahantu hagiye hatandukanye n'umuntu wahe mu DJ yabigize umwuga Happy wa yaregereye canke ni nkwaye muririmbyi yo yaregereye akamubwira ati shikana kwa naka je kumbure ndakunda ibi bintu arahari muta PHILBYTE ahari acha naye kizigenza nugene byarashitse uramwegera niwe mwishikiriye canke hari wundi muntu w'umuririmbyi wari waciye kugira ngo amugushikaneko ico gihe ALVIN ambonye arandaba ngo wa mudemuwe ngo ravage bombo klati nyene ngo wa mukobwa ngo kutandukanye n'abandi bakobwa namaza kubera iki ngo tuvugane ngo je shanda gushire mu bintu by'umuziki gusa rero ibisabwa urabize namurabye urambwira ati muta gatomaze kubona umuhungu mwicaranye je ndujya muhungu nyene mwicaranye muri uno mwanya mbona ko ndi umuhungu nubone ko ndi umukobwa ngo Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mwokenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose. Yo, what's up, Bujumbura, Burundi? It's your boy MC Jojo 257. Mr. The only one MC in our country. Mr. Nyuva Muhind, Mr. Squawk, Mr. Testing Love. Yes, reka ndabaye mwaramutse canke mwiriwe ivange naho muherereye. Mwebwe mwese abakunzi ba Marengo Media. Right now hariho abigamiye, hariho abariko bakivyuka, hariho abari ku kazi, hariho n'abari kuri niki no kuri wagwana. Ariko reka ndabaramutse mwese. Amahoro y'Imana bane namwe. Kubera Imana nizere ko ibintu byose bimeze neza. Yes, right now natemberereye mu Kamenge mu kabare ntiriwe ndavugira hano hantu kubera ko nyene muca mwumva niki so ngiye kuhasanga hari umwigeme w'umujene yambwiye ati ewana je uzoza ikintu tuganira reka ndamwegere numviriza ikintu tuganira nyene muri rusangi murabizi television niya bose Marengo Media ndaragusanga ubanze ugire subscribe hariye kuri Marengo Media ushayiringa utore link wishire mu magroup ahantu uri ariho hose ubasabe abagire subscribe nabone mugenzi wabwire mugenzi wiwe kuri Marengo Media ko ariho haca makuru yizewe ameze neza yibigiye bitandukanye ndanagusaba kandi umenye gukorana na Marengo Business idandaza ibigiye bitandukanye iradandaza amaspika iradandaza amatapi iradandaza intebe zigiye zitandukanye zo kubuhinga bwa none zigezweho zazindi wicaye ushobora kuduza gutya iradandaza zazindi nyene zimeze neza ushobora kugira ante ibintu bikabana bigenda neza turafise na za ngoma zazindi zo mu maboko zazindi bakubita muri karaoke ibintu bikagenda neza cyane mu masengero murahawe ikaze dukorera ngaho imbere y'isoko kwa Mufizi muri etage igira kabiri ikaze tubahereza ibintu bimeze neza yes behind the camera turi kumwe na Kemo Classic yo Kemo let's go gute sawa meze neza ego kusa neza murakoze namwe bavuga ngo atana kapichu uri natihe ayagusaba ni natihe kwe kandi kantu washizeko yareka washizeko kandi kantu nta kandi kariko umuntu yambaye ameze nkuko yisize ivyo bintu ngo gaca muhurira kuri ya matara yandago mazunguruka nkuko asha ngo ari usanga uri kumwe n'umuntu ayaheza amenyo atagira igingo nari rero ngari kwera nuko tutari kuri ari amatara atari karaka nyewe ari karaka asha yoruke nayo koko singira sera ariko kubonana kubera kubera iki kwa mbona hari ibintu byinshi washize ko ibintu byinshi nta byinshi biri by the way sawa ego ni sawa iyo bishitse bakakubwira ko uri mwiza uco byitwara mu gute
ndishima ndavuga ati bambwiye ko ndi mwiza kandi ndagushimira ego uri mwiza urakoze ariko je ntibashimira nkuko umuntu kushimira ameza amafaranga niho biba byiza cyane umva ni business niho ntangoherwa sana niho uryoherwa cyane gusohoka ndibuka tukiba abapeti mu minsi yahera hari umutama twategereye hano umubwiye ati uraberewe yaca gukubita inoti gusa sico kimwe n'ihigi ariko biratandukanye gusa jewe uzorantegera iminsi yose ngiye ku kazi muhimbara ati uraberewe uzoca nagukubita inoti uraberewe Nindira mu kanya gato nza kuguha by the way ku bantu bakubonye ijya mbere kuri zino micro tuganira nande muri rusangi akora iki bon uwo muri kumwe ngaha muri kino kibanza ni happy sinajyanje ni happy hama ibyo nsanzwe nkora bon muri uno mwanya gusa sindabirimo kubijamwe sanzwe ndi mu DJ ego uvuze ngo ntubirimo kubijamwo ntabigira umwuga bon narabigize umwuga gusa nasanze bigoye sana bisaba ko ufite umutima wana wihangana udafite umutima wihangana ntabyo woshobora ariko nta kintu na kimwe kitagoye mu buzima ibintu byose biragoye mu gihe uri umwana w'umwigeme ugahitamo gupambana ugahitamo gukora nta kintu na kimwe kiba coroshe ariko hariho abo tuzi baba bagiye batandukanye bahitamo kuguma biryamiye bahitamo kuguma bagize ati je nzorindira abantu bazondondera mbega nka happy muri uno mwanya kuri kuravuga kuri mu kazi ariko kagoye bivuze iki kuri happy nibiki bihora bimugora mu kazi arimo happy muri uno mwanya akazi turimwo jojo karagoye sana yani bisaba yuko ikiza cyose muri uwo mwanya uri mu kazi upfa kucyakira uko nyene ko n'akazi kagoye cyane utaba witeze ko n'ibyo bintu byo kubako ugasanga kugira ushika imbere uvuga ati ndakeneye yuko ejo mba happy wundi ikiba cyose utegerezwa kucihanganira by the way inyuma yuko tubyinjira imbere yuko tubyinjiramo neza cyane kugira ngo winjire mu mwuga w'ubu DJ ubone ko ubyinjiramo nawe mu DJ ya Queen umwigeme DJ ajya n'uyu wanje si wabo bose so kuvugira ngaha yaba DJ ya Queen no twaje ba DJ bagiye batandukanye ngaha mu Burundi twarabonye witwa DJ Yiba yahora avugiriza Fizo twarabonye abita ba DJ Chelsea benshi sana hariho n'ubundi yitwa Arida nubo we aracabikora bikorera mu Rwanda sinzi ko gukora umwumva yitwa kaka DJ muri rusange we no wa mu DJ umwigeme ya Queen aravuga ati ibintu je Jaya ni kintu nakuze niyumvamo ko nzokora canjemo kuva nkiri muto narakunda sana ubu DJ narakunda iyo mbonye umu DJ wamengo mbonye ikindi kintu kidasanzwe kuri jewe nkumva neza biranezera rero ngiye gukura kidogo gusa sinkuzi urisumbuye ndisumbuye ngiye kumera nk'ubuki yakenge gato nyene nararondeye ndarondera ko nshoboye kugira mfume menya gusa n'umu DJ umwe sinashaka benshi umwe gusa kugira abinyinjizemo neza kugira vuga ati burya cyaka nashaka naracinjiye kandi naramuronse aramfasha kandi si wanakwiye no kumfasha wenyene hariho n'abandi ko aba DJ ni benshi ndashobora no gushika imbere y'uwundi bigasaba nawe ko ndamubwiye ati wana ujya nyereka akakanya ariko rero iyo yo kukwereka niyo mbi kituma byose bipfa uravuze ati nawe sone yitura mbega byarakoroheye kuronko witura kugira ngo abigufashemo ushobore gushika ku ndoto zawe byaranyoroheye handi naho byarangoye kuko kenshi nashobora kugerageza nkagira nk'abaririmbyi ko abaririmbyi n'abantu ba mbere usanga abafite abagenzi baba DJ aba DJ benshi kandi bamenyekanye nkamubwiye ati yewe naje nshaka ukuntu ahubwo rero amengo niyongereje ibibazo bagashaka kwanza kumprofita turabiza bigeme benshi baraprofitwa ahantu hagiye hatandukanye n'umuntu wahe mu DJ yabigize umwuga happy wa yaregereye canke ni nk'uwaye muririmbyi yo yaregereye akamubwira ati shikana kwa naka je kumbure ndakunda ibi bintu arahari muta
PHILBYTE ahari acanaye kizigenza nugene byarashitse uramwegera niwe mwishikiriye cyangwa hari wundi muntu w'umuririmbyi wari waciye kugira ngo mugushikane Ewana naraciye ku muntu nciye ko arambye ati jewe kinu no gufasha muri uno mwanya reka ndaguhe nimero yiwe mwivuganira amaye nimero wallahi hati yabanza hajya mu bindi bintu umva ibyo twari turimo yose je yazanye we yazanye yindi naracitse intege muri uwo mwanya urumva doke bivuze yuko kugira ngo banagushikane no kuri PHILBYTE na wa wundi nyene byumva urabitahura none na wa wundi nyene yaguhaye ya nimero yaciye agomba guprofita kandi nubyumva wewe ibyabaye nimba atari bango nawe yagushikaye kuri PHILBYTE ninde tuturega kuri Marengo Media tutanga amakuru yizewe ariho ego numuririmbyi cyane n'umugenzi nyene n'umukunzi w'umuziki cyane n'umugenzi wa PHILBYTE n'umukunzi w'umuziki w'umugenzi wiyo ego ariko kandi kugira ngo wumve wo kwinjira mu bintu by'ubu DJ iyo such confidence wayikuye he byaje gute rego umuntu atagize confidence ntiyoba oya mbikunda ni nk'ibihe bintu umaze kumva umwanya muto umaze kubimaramwo utarabikora kinyamwuga ni nk'ibihe bintu bimaze kuguca intege kunca intege ni byinshi cyane gose jojo naragerageza ibintu byinshi cyane kuririmba ndabigerageza ndagenda no muri studio ariko kandi sivyo bagerageza kuririmba n'itara wowe ufise tara talent ndayifise gusa ikintu gihari kimwe umenye yuko ikintu ko ucifuza kiba atari uko kiba ibyo byo rabitahura niko bimeze sawa ibyo bitahura urumva birumvikana talent ndayifise gusa umunsi n'umunsi imana izobifasha kandi bizogenda neza happy tuze tumumenye nk'umu DJ akongera akaba no muririmbyi cyane gose ariko kandi aba DJ bagiye batandukanye aho tugenda tubona ngaha mu Burundi baje muri entertainment nitumenye iyo bagiye abenshi bavuga ngo diplome wayirose ni yindi yuko ubuye wamaze kuyironka iya diplome ngo bagiye ntitumenye yaciye hariho uwitwa DJ Arida yaho aravugiza Fizo ntitwamenye iyo yaciye yaraje ntitwamenye iyo yaciye kandi yarabizi yavuza neza baragiranye amatuwano agiye atandukanye nubwo nawe hagiye haravuga ibintu bitari bike kuri Fizo akavuga ati nawe ne yaramugirane urumva ngo n'umwana wiwe ngo nuwo babyaranye urumva ibintu biragoye mbega muri ico gihe kumva yuko ugomba ubizemo kandi ngaha mu Burundi ata mu DJ w'umwigeme hari yabigize umwuga yabirambiyemo we byakujemo gute jewe ni ikintu nisanzemo kandi nakivukiyemo kandi naravuga ati bikunda bizogenda neza narikomeza mvuga ati wandika ikintu ngomba ndagikore kandi birimo riske bazo kubona iwanyu utasa 9 z'ijoro uri umukobwa dododo burya ndatashe birimo riske muta si ibintu byo gufyinisha oya tukiri ngaho nyine tuvuge yuko happy yipangiye yibana ko yako biragoye kumva 9 y'ijoro 10 ibintu by'ubu DJ turabizi yuko ni ibintu byo mu club barakunda gukesha aho bataha bukeye mbega biba bimeze gute iyo hageze kutaha nimba uba ku bavyeyi bihora bikugenda gute bakubavyeyi ndashika nyene ntibimuryohera ndabizi ko ndabikora gusa ntibimuryohera oya ntibimuryohera ndashika burya rebe bimeze uku nimba ari uvuze cyo nkora babunume ntumwishura bakakugururira byoroshye ego ndashika nka dodora cyangwa nka telefone amutonya wanje akaza kugurura ninjira no muri chambre happy tuvyemeranye hano tuvyemeranye kandi tuvugishanye ukuri kuva utangura kwiyumvira kubijamo wavuze ko baguprofise abagiye batandukanye nta muntu wemeye n'umwe yuko ashobora kuguprofita muri za ntege zawe nke agashika kuco yifuza kugira ngo ashobore kugushikana aho hantu ibyo sino bihakana byarabaye senda bihakane kubera iki byarabaye gusa byarabaye muri uwo mwanya bibaye
nari cyane hamwe ndiyumvira none burya ni nabahuku zorangirira nibyo ngomba gushika ko nta nibyo nzoshikako ibyo byawe ndi wari kuravuga mwe byari danafizo burya kwa ari danafizo ko byaca bimera ariko narashowe nari cyane hamwe ndiyumvira ndavuga ati burya gico nagiye kurondera muri ibyo bintu ndakizi kore ndakizi wowe ushatse kumprofita ndakoreka ko n'ubwenge bwawe ubwo mfise ndabugwiza numva ndi ngwiza na kane kubwo office cyanda kwihoza ubwo buzima nahisemo onzaniye byiwawe nambwiye ati bro tutaongea Mungu akipenda nihere yaho niryo jambo ndakwishura ibintu byo DJ ni ibintu usanga biba bigoye sana usanga aba DJ hariho abenshi tugenda tubona even hariho n'abataronka amafaranga usanga bariko barakorera zirya nzoga banwa gusa n'ibintu by'amatabi umubajije none we bimeze gute ahayi ku kwezi bigenda gute umusanze nk'ahantu mu kabaro kamuganiriza akubara ati jewe amafaranga yo ngahana nigera ndonka ni nyene mbaye mu nyene by'agacupu ku nyene niki mbega wewe mu gihe bishitse nk'umu DJ muri ko murakorana kabona guma asoma agacupa agatabi hari yaguma yihereza nibora bishika nawe nguce usanga nawe wabikoze bon jojo jewe icyatumye nja mu mwuga ndakizi sinoca nkora ivyo ndakoze ngokora wabikoze oya sinokora ivyo akoze atanzoga ntazomba nsanzwe atatabinwa ntaryo mbanwa sinoca ndarinwa kubera oya ntibikunda je ndazi canjanye mu byo ndimo eko we cyakujanye no kuba mu DJ professional yabigize umwuga eko ni gute ukoresha ubwenge kugira ngo umu boss azokwame yakurondeye umwana muto wewe oya no uri umwana muto ukuze urumva akubwiye ati moya mbiri kuri wagwana ucitse wagiye kugira ngo moya mbiri hari igihe biba ngombwa kubikora muri icyo gihe naho bishitse ukabikora hanyuma nyene na ca cizere ntagabandanya kikugirira ibyo ntibikunda wumva bikunda ibintu uriko uravuga oya ntibikunda oya ntibibaho ntuzosubire wumva byokunda gute hari abantu benshi tumaze kubibona bihora bishikira ugasanga wamugiriye icizere mu boss nimba ari abakobwa nibirofa nibakomeye wowe umbwira gute ati wahejeje kumwinjira mu bwenge kera ubwo nujya wunda camwirukana ati burya niwe nkeneye kuguma ngaha urumva aho wowe bugeze mu rundi rwego umuntu yakwigishije kumva yuko baca bamwirukana mbega muri icyo gihe nabyo kuryohe umuntu yakwigishije we niwe wamusanze niwe yakuzanye ntibyonyohera gusa muri uwo mwanya rega burya nanjye ndakene none ndamukunda ujya wundi niyanke jewe ntibibaho jojo sinshobora kwiyanka nkunda ujya ntibikunda ariko kandi ndashobora gukora nanjye icyo nshoboye muri uwo mwanya avuze amwirukane ndashobora gukora icyo nshoboye muri uwo mwanya ndi ngaho ko mba ndabizi yuko ari umuntu w'iwanje cyangwa ati burya rero mureke aza uramfasha nanjye nze ndaruhuka rero ubizi ko hariho n'amaklabu usanga hari aba DJ babita umwe akavuza kare uwundi nawe akavuga bugomba buke yaba nka kujya kwa nani ko kumutwenzi ukabura batwikiye kandi atakintu cyane gose wowe no kumutwenzi havuze iki kumutwenzi navuze ati noca nkora twoca dukorana n'uwo wundi nk'uko nka kujya ko kumutwenzi okay ariko kandi ku bantu bahora basohokera ku bantu bahagendera hari ahantu habatera akavuyo abantu barashobora kugwana muri icyo gihe bagwanye ubwo usanga namwe birabafekise namwe birabashikiriye hariyo sekirite je sinjejwe akazi k'ubusekirite je ndi mu DJ n'ubusekirite ntibijanye umusekirite muri uwo mwanya ni wakora wewe uvaho wiruka bishitse akabaye akajagari uvaho wiruka simvaho niruka kubera iki niruka tacho niyagiriza sawa hari ikintu niyagiriza no ashobora kuhava nkagenda ariko tacho mfise niyagiriza ndahaguma ariko kandi nakaye kajambo wobwira abigeme muri rusange usanga bafise indoto n'umusi hari abigeme bafise indoto yo kwinjira muri entertainment binjire kuririmba binjire mu bigiye bitandukanye byo muri entertainment nka wewe nk'umuntu ariko arabyinjiramo ariko arabijamwo ariko arabishiramwo amaguru yose nakaye kajambo wabwira bon sinobaca intege
oya biragoye kandi biraryoshe kandi biroroshe ku muntu abyoroheje ubigumije naho biraguma uvuze ngo bigumije naho biraguma wumva iki batahura iki none si toto town ntabyo wumva turi mu muji Jesse ndi umunyabujumbu nta kundi rero urihanga kandi turashobora gukurikirana n'undi muntu atari umunyabujumbu umviriza aha turi bujumbura urabizi gikora kugira ubeho kandi n'umukobwa kandi ibyo bintu urabizi ko bibamwe abakobwa bake n'abakobwa bake babijamwe benshi bijamwe abahungu rero muri uwo mwanya nivyo bimwe nakubwiye bya feedback muri uwo mwanya bijamwe abahungu nawe uri umukobwa ushaka kubyinjiramo ucurondera nawe icyo ukora kugira ushike aho ukeneye gushika ariko kandi happy mu mwuga wa DJ nahe mafaranga nike kintu maze gukura muvuga ati biriho byinshi sinzocibagira biriho byinshi cyane gose cyane je kubanzi happy wa kera n'ubu baranzi ndatandukanye na happy wa kera mubanzi muri 2020 happy wa kera na happy ubu batandukaniye bon nakubwiye kubanzi nibo bo bimenye ukuntu ntandukanye n'ubu hoya ushaka kutubwira muri make tije zari bimeze happy wa kera aratandukanye n'ubu cyane gose kandi muri ico gihe yo nemera kuba muri ubu buzima sinari kubibona oya je ndabyibuka natanguye kwiyumvira ibintu by'ubu DJ mvuga tujewe papa yica agira nte ndabigiyemo ico gihe ari muri 2021 eko muri 2021 niho ndabyibuka nabyinjiyemo natangura ndarondera buke nza ndiga nza ndarondera baba DJ ariko kandi wari wahejeje kwiga ku ishuri byagibeze gute ku ishuri je n'ubu sindaheze ishuri eko ndi muri terminale ndaheze umwaka uriga eko ukongera ukaba ibyo bintu birakorera kubifatanya cyane gose cyane gose nk'ubu iyo bishyitse ukaba ari nko kwa Mungu ukaba wari muri club kandi kuwa mbere mufise amahigizano nibisanzwe nabisanzwe ndakubwiye ati ikintu cyose umuntu yinjiramo nuko kiba gifise risk muri uwo mwanya ca ndabico nkora ndaje ku ishuri bidakunda ko nja ku ishuri naho nkaryama hari ico bitwaye ama nkacange ndabukeye naruhutse ku ishuri ego biramaze gushika umwigisha kwigisha akagusanga uri muri club kanaka apana umwigisha na directeur na directeur akakubona neza ego nkamubona nawe akambona hanyuma mugeze ku ishuri naho bica bigenda gute cyabitwa ntibimurabana nije mba ndi muri business muhira tuzinanye ku ishuri ntituzinanye muhira anzi ku ishuri ko ndi umunyeshuri wiwe nanje ndi muhira mba ndundi muntu happy yari muhira aba umuntu ameze gute abarundi muntu adasanzwe iyo ari ku ishuri naho aba umuntu ameze gute aba ari umwana mwiza wo ku ishuri nyene umwana wo ku ishuri amanota y'indero ga happy wowe urayatahana yose amanota y'indero none bayankura kubera iki jojo rega simba nagiye ku ishuri je gutukana ahubwo mba nagiye bama indero mbangiye bama indero bongereze ku office okay nuko turiko turegereza kugana ku musozo kubera ko kantu gato twangana ngomba kutuganira muri rusange abajene abigeme bagomba kwinjira mu bintu byo muri entertainment babone ico gukora babone ukuntu bimeze bumva ukuntu bimeze nka wewe nka happy nibihe bintu ubona bimaze kugushikira bikaguca intego bavati wawe ibintu numva no bivamo jojo ndabyibuka igihe kimwe narindi no nyene Bujumbura namaze kubyinjiramo nico kintu ntazopfa nibagiye kugiye ntangura kwinjira mu bintu by'ubu DJ coge nari mu Kigobe cyabantelefona bambwira nje urazi zororezo urahabona urabona ujya mu rugo waho yari rya mbere ngiyeyo najyaho nyene byari ibyo nyene ho yari muri house party nangiye kuvuza muri house party ewa nashitse hari abantu benshi cyane gose kandi batandukanye ndashikayo ndashika ndavuza turasangira harimo abagenzi biwanje haraza n'abaririmbyi bari bahari bari benshi cyane gose
ico gihe ALVIN ambonye arandaba ngo wa mudemu ngo ravage bombo klati nyene ngo wa mukobwa ngo kutandukanye n'abandi bakobwa namaza kubera iki ngo tuvugane ngo je shanda gushire mu bintu by'umuziki gusa rero ibisabwa urabize namurabye ubwo nambwiye ati muta ngatomaze kubona umuhungu mwicaranye je ndujya muhungu nyene mwicaranye muri uno mwanya mbona ko ndi umuhungu nubone ko ndi umukobwa ngo umbwiye yuko arantutse ico gihe mu bantu ndanarira anuka konsa nabi ngo sa n'imaraya nabwo ati umugabo Allah yarankabije ico gihe nabanje ndanabiheba no kubiheba cyane ndanabiheba kuri iryo jambo bambwiye ndabanza ndatuza ndicara nyene mu nyuma ndafise umugenzi twaricaye ndayimubwiye ambwiye ati ujya rejewe burya sinkibikora byagenze uku ambwiye ati happy we ni wabyishizemo hari umuntu numwe yigeze abubwira uje yatoya subirayo rero kuko kwicara nta kamaro tegerezwa kwihangana ashaka kuvuga kujya nawe ukihangana ukamwereka ko byose taco bikubwiye kandi hajya ni yasubira kandi kukubona habwo azona cyane anamaramara subirayo niwe yanteye courage cyane ndasubirayo rero ico no hanura abagenzi banje b'abakobwa bari muri bashaka kuja muri ino nzira ndimo bamenye ibi bintu yuko bitagoye ntibigoye kandi biragoye ushizemo umwete wawe ukihangana no ku kintu cyose uhura nacyo urashika imbere ubushaka gushika ariko ubifashe minenegwe biragucika bikakubana amazi mu mwanya mutoya cyane gose bikagenda kandi ari byo ko aha turi nta numwe azi ikizomushikana imbere hiyo nta numwe azi cejo hiyo ushaka gusanga ibyo nyene ari byo bizomubera umugisha misi yiwe iri imbere bikaba ari byo bimutunga rero sinoba kinege nababwira ati ahubwo ababirimo n'abashaka kubijamo ntibabijemo kandi bihangane bagira umutima wo kwihangana bazoshika imbere kandi ndabizi yuko bazonezerwa imbere haho hazoba heza yes nuko ariko kandi iyo umuntu aginjiye mu kintu ahura n'ama-challenge menshi agiye atandukanye hari abakubwiye ati urabandanya hari abakubwiye ati ibyo bintu bivemo cyane gose nkaho iyo bigushikiye urutuzitwaramo gute je barabimbwiye na papa arambwiye ati ibyo bintu ugiyemo sibyo arambwiye ati sibyo na gato bizoca bikwica mu mutwe arambwiye ati papa je ndinze ndanabijamo nuko je numva ndabyishimiye si wowe nyene n'abantu benshi babimbwiye je mama n'ubu naratinye kubimubwira mama wanje ntabyazi oya cankerera ntabyazi nk'ibyo nabyo no mubwira naho bishika nkagenda abazi nyene ko ngiye sohotse n'abandi bagenzi biherera aho nyene ariko kandi uri umwigeme uri mu mwuga wa DJ ni nk'ikihe kintu wumva kizotuma ubihagarika Jojo biragoye cyane biragoye umwuga ndimwe uragoye umwuga ndimwo baraduha amazina menshi atandukanye bamwe bakatwita ibisuma abandi ngo turi ibintwara umugi abandi nabo ngo turi abaslay queen bidandaza ibintu byinshi cyane gose bitandukanye kandi n'imyaka iri kiranjana sinzi kubibona kandi umukobwa ndakeneye ko hirya y'ejo nanje nzorongorwa nubakugwanje kandi ni ibintu bigoye nko muri iyo misi heze nari naronse umu boyfriend ari hanze ewana baramuhaye amakuru nubitse ko amakuru agenda batera bayimubwiye aragenda fo barayimubwira ati burya rero happy bya mudemo wawe mu DJ mu DJ wallahi wakeneye kunjya amahera turahetse ati burya rero jewe ntibyo ukunda ati nanjye muri uno mwanya ntibyo ukunda yuko ndabiheba nibanzanye nibyo gufyina kumbe umuhungu ari serious yaragiye umubajitse none impamvu byagenze gute ngo ewana ngo abakobwa baba DJ usanga ari abamaraya ari abakobwa bakunda itabi abijya bindi bintu banwa nimba ari bimoga intumbazi byari byo bagasoba bagakunda inzoga fure bibisuma kubi ngatego ngati sawa nimbona ko nanje ndi muri abo ntaco bitwaye turinde tubipfa kane mani zoma wiwanje
bivuze ngo ikizotuma wumva wo biheba kizotuma je numva no biheba urabona kunungana ndibaza nawe urabibona ejo ndashobora guheza ishure kandi nzohindura ivyiyumviro ndakeneye kuzoca ndondera n'umuntu kugira nanje mbeho nk'abandi ntuzomurondera ahubwo bazokurondera nabo bazondondera kandi no muri uwo mwanya numva nanje nzoba ndanamukeneye ko iminsi iriko iragenda yegera imbere nanje bivuze ngo uri umu DJ ntushobora kuronka umuntu ari serious ntibashobora kugushima ngo benshi turahura nabo benshi jojo baraduprofita kandi ntibamenya yuko tubizi ariko tuba tubizi ko ariko baraduprofita ariko ndakeneye uri serious kugira nanje nubaka urugo kandi bibaye ngombwa muri uwo mwanya mbonye bimbereye intambamyi kubera ibyo nsanzwe nkora nzobyihoza ariko ndose umuntu abinyemera ndabibemo turi kumwe nzobandanya usanga aho bizoba bivanye n'ibibazo nzoba nagenca muko ndabizi ibibazo ntibirahera n'ubu biracariho kandi byinshi ego happy nk'ubu bishitse ukaronka uwo muntu agutahura ukaronka uwo muntu mutahura nawe umugabo mutahura ashobora kugutahura muri ako kanya agaca gusaba yuko akenshi muzoba muri kumwe azohora azaraza akenshi ahantu uriko urakorera muri ico gihe wovyemera jojo ubwo noba ntomboye cyane gose no mwemene ndavyanga kubera iki ntacomba nikeka kandi nta kintu kibimba ngiyemo bandabizi ko ngiye mu kazi kiwanje mvuyeyo ari gutayoza mbere nkanamuha n'intebe akicara pembeni yanje biko ndambwira ati icara hajya nanje ndi ngaho ndabe abone ko nivyo nkora burya bigoye by the way turiko duce turangiza tugana ku musozo wavuze yuko PHILBYTE yaguprofise biramaze gushika akagusanga ahantu wageze kuri ya ntumbero yawe wifuza niturahuriraho kugira ngo ubwiye ati ndakubonye ndakwemetse ego niturahuriraho gusa hari igihe tuzohurira kandi ndabishaka ndabikeneye cyane rwose ni nk'uwahe muririmbyi ngaha mu Burundi wifuza kuba umu DJ wiwe ngaha mu Burundi wifuza kuvugiriza umuririmbyi wifuza kuvugiriza duce turangiza umuririmbyi nifuza kuvugiriza D1 ego ndakunda indirimbo ziwe D1 wenyene D1 na Dramati ego mu bakobwa naho ndakunda Vanya Ice MONIA FLEUR nabonye ni bakorera uwo bakorera wavugiriza ego Mr Mitoma Baby Kira Vanya Ice na MONIA FLEUR ego sawa twizere yuko naza kuba baza ikiganiro kiraza kubashikira baza kukibona muze kumuhereza akazi happy umu DJ mwiza arazi kuvuza ibintu bizogenda neza badewe aba DJ b'abakobwa kuvugiriza abahungu abantu bose bashaka kubonamwe akandi kantu bategerezwa kubibona nene sakazi nakazi ariko abantu ntibashobora kubitahura bazavuga ati bajya abantu ndakubaze ubayeho kubw'abantu cyangwa ubayeho kubera baza kuvuga ati bajya abantu oya tugiye kubiraba nko kuri DJ Arida barabimuvuze ko kandi byaciye biba ntitwamenye yagiye mwino misi nisuko turamubona ni ibintu bisanzwe nta kibazo bovuga kandi bo kwicara hamwe bagatuza bakaruhuka iminwa yabo irusha kwicara bagatekereza ndagushimire cyane tuzusubira ikindi gihe ugombe unyereze ego ugombe bahereze umuziki ego tuzosubira yes ndabashimire cyane abamwe wese abakunzi ba Marengo Media ndanabasanga mugire subscribe mugire share mugishe ko na commentaire behind camera twari kumwe na Kemo Classic yo Kemo let's go